Je nitwa Daniel Mugisha. Ndabazi. Nkunda gutabariza abarundi kazi bari muri Arabia Saudite bahuye n'ivyago nk'uwigenga kandi baratabagwa. Ego. Muvuze ko mutozi. Rero twabonye makuru bavuga ko Ego. Twabonye makuru avuga ko uwo twatabarije muri iyi minsi arembye cyane yitwa ARAKAZA Aline ari umwana wanyu bambwiye ko uri papa wiwe niyo mpamvu ndaguhamagaye kugira ngo tuvugane. Ego cyane ndetse wiwe ego. Hari amakuru twabonye avuga yuko yitavye Imana ariko kubera ko ari bataduha amakuru je nashimye guca iwanyu kugira ngo ukonda nimero yanyu kugira ngo mutubwire amakuru mufise hanyuma twumve ibikurikira. Ego. Reka barungikira amakuru yose mfise. Barungikiye mucyo yakorera ko ndazi Imana yabashoboza mu bikorere. Ikintu ngomba kumva cyambere ni kumbwira amakuru wabwiwe mwijwi. Ego inacita kwa audio warungikiwe. Ego mu dufite yafise na Imana ndayafise n'abandi bantu weekend yafise. Okay. Mushaka muzindungikire canke mubanze mumbwire basi ivyo bababwiye. Banza mubimbarira hima muzindungikire ndazumvirize mugwo mwabimbariye. Ibivuga muri audio majambo makeya. Majambo makeya bambariye. Alina yaragwaye. Ego. Agwaye bamutwara kwa muganga. Barabura ingwara. Mugabo ataza kwa muganga mwana ra telefone twavugana. Arambara kagwaye ko twamusengera. Yego. Ndamubare ati humura reka dusenga Imana. Yego. Kugwaye tuja ko ari klima. Kandi afunga atari vyiza byamuguye nabi. Yego. Hanyuma arambara ko yasubize mu nzungu hasi. Yego. Hanyuma bamuteye avuga ko bamuteye kwa muganga mugabo babuze ingwara. Yego. Mu nyuma arambara ko wamukubaguye agwaye. Ndamubwiye ati ihangane ifate uri bikoko byabujanye. Atabo niko bameze. Mwana arankundira. Hanyuma acambambwiye ko bamutwaye kuri office hiyo nyene. Yego. Cambarira ko bariko baramukubita. Ko bashaka no kumaka telefone. Bamukubitira hehe? Kuri office iri hiyo. Bamukuye muri kontra aho yarari agwaye baramujanya bamugirije kuri office bariko baramukubita. Ego. Egome. Bamubwira ngo abaye telefone. Mwana acaratabaza ndamubwira ati telefone negeze kure bico kwishima musite ntibayibana ngo kwaki cyo nyene gutabariza. Egome. Hanyuma igaceje kuvuga ngicyo acanga telefone ambwiye ko bamusubije ku kazi. Yari yakize. Kuye muri office mugabo oya uwo munsi nyene ntiyari kuri office bacamutwara bamusubiza ukaza kuri office. Yavuye ku kazi agwaye aragera kuri office baramukubita bacamukura kuri office bamutwaye. Baca bongera musubiza kuri office kandi egombe ku kazi egombe. Ku kazi. Agezeyo abugeze ku kazi cyangarampamagara papa burya umukobwa wa mabuja bariko barankubita kandi amwe ari agatestere ka seri mu bantera. Niyo bariko barakubita inkoni. Yego. Rero telefone bambwiye ndabaye telefone nayibinye. Tumugabo telefone nayinyegeje hejuru ya tiware hejuru. Ndabona ati irukanga mu cyumba wambaye ipantaro nikora. Telefone cisha mu kora cyambara ipantaro tabona baza kuyibona. Yuko ayo maziyo hiyo ari marata agashakuraba tubona hiyo kayitora kibindane katindana. Rero icyo kigiwe cyabaye icyo. Yego. Twase kuvugana nawe. Mboko bagatora telefone yiwe. N'abagenzi bavugana baramurondera baramubura.
rero gushika isaha musino ejo ku mugoroba ego ni no kwa gatatu ego niho abagenzi biyo bari hiyo batakungiye ati tabariza Alina ntagire ikibazo nirukanga kuri ofisi ya Murungitse yahehe muri miriwari egome ahi Bujumbura egome ndababwiye ati mume basi ijwi ya Alina numve ko avuge papa gusa ndamwumvije ego yaragerageje kumpenda nabona telefone itari kirasona ego amacarambariya ngo gura amayinite telefone nawe telefone yashaka kuko atabifafishe ashaka kugurisha amayinite kumetegura kumva ego cangura amayinite y'ibihumbi 10 ego da telefone yashakuvamwo icarabu ego iminota nk'ibiri amayinite yaraheze ego cangura andi mayinite ya 5 kwari kuguhana kwari kuguhasha vyari biki ngira kwari kumpasha cangura ubuze amayinite ya 5 numva hahayiramwo ijwi ry'umugabo n'iry'umugore ndabwira ati Peter ariko avugamo ariko numva abantu ko raharira ngo yayinga barabo bavuga uko nyene twatwinite pi yego ndamubwira ati rero wewe umwana namuhaye wewe yego ngerageza rero umwana ntagire ikibazo acambarira ngo ushaka kwaza bitike nimi sitarakwira ukontinue oyameza atarakwira utanga ngo nefumiriyo egome ndamubwira ati imiliyoni 9 izo doga zikaboneka mugo buzwa bw'ubuntu barongo burongo urakoze ndemeye kuyatanga amagairo umwana ati ego bafise amakashi yewe n'abaturi mu biro n'abandi bikorana barunze tije ubonyenda kwandikira sheke nefumiriyo achagushikira mugabo umijwe y'umwana no kuyuri indege aje ego acambarira ngo reka ntaco ndabikora ngo ari ntacaba ego candataha ego nashe umunsi wa kane kwa kane harejo telefona arana konyitaba sio na telefona arana konyitaba egome rero mu masaha 10 ndimo ndataha kujya kwisumamwo zanumva telefone ikirasona nditaba acambwiye umuntu nitaga acambwiye ngo ewe ndo ndi assistant wa ministre ego uministre w'ibigendanire y'Uburundi n'amakungu ego ngoba urise Alina yego ntangura kwibaza tureba bafunga kiwani acaransigurira ati jewe yo mushikanganje ibigendanire n'amakungu humura wowe twabone mana Juvenale ibindi n'idodoro wanje rawumbarira ego cyane bagata kinema kirimo ndamwibwira acambarira ngo uyu munsi saa 2 nzobe ngeze ku biro aho bakorera ego ngira ngo size rinusu nenda hashitse ndabonana acampa makuru ko Alina atakiri muzima yego ko Alina yamaze gufa cyambona uwo Peter wo kuri office ya Murungitse araje yagageze gudedekanya utunyoma ndamwereka ama audio twavuganiye ko n'umwana ndamwereka yandi ma audio hanyuma rero bambaye ati wasipa ministre turabona ni vendredi amasaha agiye tigere mu cyayi n'umuryango mugabo Alina bimwe gatakiri muzima nimba muzo mukurikirana ka iziga gikaza n'umugore n'umuryango ndavuga ati none ko je natanze umuntu akomeye bakabana sa miliyoni 9 zitike abanemeye kuyatanga ariko ntabwo yatange ntaguciriyemo oyatanye bwatange umugore wemeye kuyatanga nobesha yego nemeye kuyatanga yego tinone mumbwira gute ko umwana yafuye kandi Peter tigeza mbwiye ati umwana amaze kunuko ndemeye ko umwana afamye yego
umva samati twebwe ngaha atwakira amakuru avuye hanze mu bindi bihugu gatuyamenyesha imiryango yabo yego kimwe rero gere mwicane n'umuryango sige kwa mbere cyo kwa kabiri muze mufite icegeranyo nimba mushingisha urubanza murumvise nizo sinzi namwe muvyo mujejwe mudufashe umwana ntagende mazima yonguko kandi ibintu bicahagaragara ayo mashyirahamwe yawe zamukoze cyane. Murakoze mbanje kubashimira kandi ikindi nababwira nuko ndabihanganishije cyane gose yego murakoze. Hanyuma ikintu kihari jewe igituma ndabahamagaye niko nkunda gushira hanze ingorane abahura nazo mwavuze ko munzi. Yego nkunda kumva amakuru yanyu. Je ndabikora mu byukuri nitanga nk'uwigenga nta muntu nkorera nta nuba yantumye. Yego. Ivyo nkora rero kandi birashikira bajya abo vyega kandi turashima ko barafasha bano aba bafise ingorane. Impamvu ndabarondeye rero ni kubera ko nemaze kumva amakuru avuga yuko uwo mwana wanyu yitavye Imana kandi nkabaje twarakoranye ikiganiro naragishize ngaha ku rubuga rwa YouTube nongera ndagipartage ku nzego zose zibijejwe zamazitabara aba bantu. Nta gwego na rumwe govuga ngo ntigwabonye yuko uwo mwana wanyagwaye agowe. Ikiganiro kiri kuri YouTube iri ku mazina yanje Daniel Mugisha kimaze ko iminsi 3 ariko aratabaza avuga ko agwaye ko ariko akubitwa. Urumva mugiye kukiraba muraza kukibona n'abandi bose bokira bakakibona. Murakoze cyane. Bino rero icyo gituma je nabavugishije ni kubera ko nshatse kugira ngo numve neza ko ibintu ibyo byo koravuga ko yitavye Imana ari byo kuko twebwe n'amakuru ntibayaduha kubera ko dushira hanze ibintu mwe nibi ajya ama agence yo atubona nk'abansi mugabo turashimira ambassade iserukira leta muri Arabia iyo dushize ibintu hanze mu byukuri irabikorera ko kandi turayishimira buri kanya bivanye n'ukuntu igenda ivyitwaramo. Yego. Hano rero ikintu gisigaye nuko mwebwe nk'abavyeyi tumaze kumva byabaye nukuri ntacyo novuga ngaha hari ivyo ntoshima kuvugira ngaha kumbure mugabo namwe nk'abantu mwabuze umwana wanyu hanyuma uwamubuze mukaba uwamurungitse mukaba muramuzi mwaramutumbereye ntacyo yabafashije aha nibaza yuko mu Burundi uko biri kose ari ubutungane. Sabwe ndaza ubutungane ko bukora kuri ico buke. Ndabumva byari byacitse ariko ndabumva rero jewe ndiziga neza ko ukuri kugaragara kazagaragara ukaboneka. Yego ikinyoma twari kutamuse kugahangubomera ikintu ari kubita. Yego amukuri ukamurekera abarundi. Jewe ukuri kuzogaragara. Hari ikintu ngomba kuvuga kimwe gusa mfatiye kuvyo wenyene kuvyo we wivugiye umwana wawe yakubwiye. Umwana wawe yaratabaje ntiyari kiragi. Hano je sindiko ndaca urubanza mbanze gusaba n'imbabazi n'abamviza iganiro bose. Hano umwana wawe yaratabaje nkuko nabandi bamatabaza iyo bari mu ngorane. Twe twavuze ngaha iyo umuntu agwaye agatabaza niba mutabare. Mwe muvuze yuko umwana wanyu babwiye yuko yagiye akagera ku kazi kuri office aho kumutabara baca baramukubita kandi agwaye. Yego. Ibi bintu rero umwana wawe yakubwiye ayo audio muracayafise? Ayo audio muyandungikire hano ndayashira muri kino kiganiro. Yego. Kumbure muzocifashisha no mu butungane kuko urumva ntitwokwemera ko abantu baza bapfa nkuko kandi muri minsi yapfuye abantu 3 so umwana wanyu unapfuye muta. Nabo oya izina y'ubudicwe batatu muri batatu. Muri minsi ayo batuye mu munsi umugende.
umwe bamuhaye ishano uwundi bamwicishije inkoni agiye kuri ofisi. Hariho ama agency tumaze kuvuga ngaha kenshi yo muri Arabia, hariho abakobwa bahakora. Iyo umuntu agwaye akahagera aho kugira ngo bamufashe baca bamukubita. Kandi bino bintu rero leta y'u Burundi je ndahamya ko atavyizi, kuko mu vyo abarumvikanye je naravuganye no mu mushikiranganje yavuze ati twebwe tubaha lisanse, bavuze yuko bazokwita abakobwa bakabaherekeza no muri Arabia, bagwaye bakabavuza bakabakurikirana. Bijya bintu babakorera mu byukuri burya leta ntavyizi. Niyo mpamvu ujya mu conseil kwa ministre yabwiye ati genda muvugane n'uwo muntu, twebwe ngaha tubaha amakuru y'ibyabaye. Mu mategeko urumva yuko rero bajya leta nyine zuhagarara nk'umuvyeyi canke nk'umuhuza, umugabo ndazi ni mwitwara muzomye ko mubigenza nabo muzitwarira nkuko umushikiranganje uwo mu bushikiranganje babwiye. Yego. Igitangaje rero namuhamagaye Peter jewe kuko arazi ko nabarabi aranzi ko nama nkurikirana ibintu bya bigeme. Hanyuma nimba ari uko azi ko muratara akazi kanje yase no kunyitaba, arazi ko tudakorana ivyo ndavyumva, mugabo abandi baranyitaba kandi kubaza umuntu uti gute akakubwira, hanyuma ari byo mufasha mugafashanya, n'abandi baratwitaba kandi turabafasha. Mugabo bantu rero barabaye ibikoko, bobo barabasafirisha kugira ngo bicire amafaranga, bamara kugerayo ntibongera kubakurikirana. Bino bintu ndasaba leta y'u Burundi nukuri yoyo yasavye ko abarundi baza barasafira bakagenda muri Arabia kugira ngo biyungunganye, ntibice biherera ngaho. Ntibiherere ngaho ikomeze kuba ikintu carina ikintu carina cyaza gutanga akawerero kandi ke n'agaciro n'abaza basigaye. Kino kintu nukuri ndabasavye, ego uko bivuze ubikurikirane, nukuri ibimenyetso bikwiye biriho aya majance nimba ibisivyo baba bemereye leta, umuntu bamurihe hanyuma leta nayo ifata ingingo, kuko akana kamara amaza nukuri umuntu aragwaye wabivuze ko sabwe mu bisanzwe ikintu carina yo barinzi yuko nabandi batabaga. Yego. Uko ugipita murungitse kuba nawe nyene yarabiza kangira ibintu jewe ubipita namutunze mu nzi wanje kino cy'amezi ane. Waramutunze mu nzi wawe kintu cy'amezi ane cyane afatandatu ndara hasi kemera kara gutanda ndamubungabungira ubuzima. Yego. Nabone yabyivugiye ati jewe mwana muforo wa Juvenal kuba ibintu bigenze ku sinzi nabone naho yuko gusaba kandi gusobanutse n'abahinduka mu kanya n'isase. Allo? Yego ndabumva mutama, ndiko ndabumva. Mwe gusati usanga abantu bahinduka mu kanya isase, ibintu Juvenal ni papa. Yashinga intahe yacitwa ministre. Aramushinga intahe. Rero iki cyaza kubicirwa kuri ofisi yiwe. Uko ari nari imfura yanje. Yego. Ari nari imfura yanje. Dazi Imana izonshoboza. Imana tisha bitse yero kagikura. Izocinzira. Makapita. Yego. Mwihangane. Agiye uzi kuzuye kwita uzuye uramenye ngene ubwo ukamucabuka. Nokore mwihangane. Cyane cyane cyarose muteye. Mwihangane ibintu twavuze buri munsi. Kandi mani bamezagire cyane. Murakoze. Jewe nta byinshi numva ngomba kubabwira kubera yuko ndumva niko bagora kandi muranarushe iyi nkuru n'inca mugongo. Birababaje. Icyo nababwira coco nuko mfatiye ku bimenyetso nicongeye ko yego n'agasara kiwe yiwe kode yiwe baciye bloka. Yego. Kode bayibloke. Kode yiwe gute? Itangaje rero abari hariya. Kode yiwe gute?
abarungitse amahera y'umushahara amahera n'uwo Peter ejo yahiye bikunda yafanye umushahara wiwe umushahara yari yakoreye Peter ego sinabaje Peter mbega uko amafaranga yiwe yashije yatora mwene wabo nuko narine barajyanyeyo ngo amafaranga bayatore bababwire ko kode yiwe iri bloke umva rero ntawe ubuze bibiri inyuma ya boss mugabo ndazi iyo umucano watse ahantu harabona hagaragara hakabona kugaragara amafaranga yari yakoreye yarangahe ayo mafaranga babrotse nukuri sinzi nayo ndamye igiciro sinigitego cyayo ko aza mu madolari yaramaze igihe kingana iki atarungika amafaranga kuko naje biriko biracika mu mbabarire shaka kumenya amafaranga igihe yaramaze atarungika amafaranga tuje tumenya byibuze amafaranga yari yarungitse turagereranya oya ndamuhamagara kabisa nukuri mumbabarire ngomba numve neza ngomba mpeze kino kiganiro neza nshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha nagomba manze ndabumvishe ndanabereke video yiwe ariko aratabaza avuga ko amerewe nabi nce ndabereka n'ayandi majwi muyumve ariko aratabaza avuga ubuzima bw'uko amerewe ko bamukubita agwaye ingorane ariko arahura nazo n'izindi ngorane zuko yakubitiwe kuri office maktaba aha kuri office yagiye gutabariza ari naho bamurungitse abo mu Burundi agashikira ko yakubitiweho aravuga n'ingorane nyinshi byamushikiye bagomba kumaka telefone aranisabira ati nukuri ndavye aho ngeze je nisabira ko nosha ntaha urumva umuntu agiye kurondera ubuzima akageraho yisabira gutaha ibi vyose n'ikimenyetso cy'uko urupfu rwiwe habaye kwanjanjwa iyo bamwitaho ntiyari gupfa nukuri birababaje reka tubikurikire jewe nitwa Irakaza Aline aba mva mu komine mu kweza komine Kanyosha itsinda rya papa nitwa Nayimana Juvenal mama Nizikiye Maria aba nari muri ofisi y'ifayete mu Buterere navuye Burundi itariki 4/12 nangora akazi itariki 6/12 abavyeyi munabarize ndaremvye munabarize ndaremvye abavyeyi ndaremvye banani Burundi je kwifuza abavyeyi mufashe bamukoze ndaremvye hano mutwe narakubiswe
narakubiswe zamukotse mumfashije Imana itubahizagira jewe nitwa Irakaza Aline nkaba mba mu komine mu kwezi komine Kanyosha izina rya papa nitwa nyuma mama nitikiye Mariya nkaba nari muri ofisi y'ipfayete mu Buterere navuye Burundi itariki zine z'ukwa cumi na kabiri nkora akazi itariki zitandatu z'ukwa cumi na kabiri abavyeyi n'abarezi ndaremvye n'abarezi ndaremvye abavyeyi ndaremvye mwana ni Burundi je kwifuza abavyeyi mumfashe bamukoze ndaremvye nakubiswe zamutse mumfashije Imana itubahizagira. Murabona uyu n'umurundikazi yivuze mwamwumvise kandi aragwaye kandi araremvye, yarakubiswe kandi agwaye. Umuntu adashobora no gusohora ijwi mu by'ukuri ntimwumva ko agwaye canke ntimubona ko agwaye. Hano n'ukuri iyi ni R.I.P iyi agence yo mu Buterere nta kintu ifasha abakozi bayo, zimwe zikabiri abakozi bayo bidoga. Ndashaka n'ukuri mwumve hariho n'andi majwi ngaha yarungitse, n'ukuri ntashobora no gusohora ijwi aragwaye cane. Bano bantu mumbabarire iyi sanamu ntabwo ari iy'umuntu, uyu yabwirizwa guca ahabwa itike y'indege agataha. Hari n'aho bamubwiye ngo bandanye gukora, ariko rero ndamushimiye ko yatanze umwirondoro neza, mugabo yibagiye kuvuga ahari uwo mwanya tuvugana. Ariko gusa narose amakuru avuga ko yaravuye mu kazi kubera nyine agwaye, ngo bamujana kuri ofisi yihe kuri ofisi bariko bavyitwaramo gute. Ku busanzwe abantu nk'aba kugira ngo ibintu bigende neza n'ayo ma agence ntimeze muravuga ngo abantu bariko barabavuga, nk'umuntu nk'uwo muca mugira inguvu agataha. Urya mu boss wiwe yamuzanye ngaho ntiyamuzanye ngo agume ngaho, kandi iri ni ikosa ry'ama agence. Mubwirizwa kugira inguvu kugira ngo boss azanye umukozi azane n'amafaranga y'itike y'indege. Bijya byo gukurikirana amadokima bindi babikurikirane mugama itike y'indege yarashize amafaranga ngaho. Ego turabizi ko bifata procedure ndende, mugabo umuntu agwaye bikaba biraboneka ko mbona niyo yofara ingorane mu zindi kubera iki mutagira inguvu ngo bamurihire yitahire. Nk'uyu mpamvu avuga ati je nshaka nahe kugwa mu bana singomba kugwino, kandi aragwaye cyane arihebuye. Hano hoho hari ayandi majwi yasohoye yavuze n'ukuri nta n'ijwi nturyumva. Murambabarira uko yavuze ariko mu bitahura kuko ararushe, ararembye, nta nguvu afise, nta mbaraga afise. Nk'ubu rero aho agwaye kuki batamufasha ngo yitahire aze kuvurirwa muhira. Nukuri dusaba abayishoboye bose mu muvuzi. Hama kandi abantu mvuze mushobora kuronka pasiporo yiwe twari twayisavye muyiduhe, kuko uwo mwirondoro yatanze ntumukwiye, arakenewe pasiporo n'ikigwanisho kuri mwe muri Saudi. Niri Rwanda bivuga nararushe kubera iki mutavyubahiriza. Muragira pasiporo vraiment. Gatwumva andi majwi yiwe ngaha. Muntu we genda mu bigeragezo jewe ikibanuye kwa muganga banalizira umuzibiri jewe rero ndaremvye rero bakavuga yuko ngo singwaye banuye muri ofisi nabo barankubita bamunuwe n'ibibazo. Umwinjite wanje twavuganye kora amezi 3 azohera itariki 6 hasigaye iminsi 4 urumva bashabwira ngo ambasade bamunuwe n'ibintu
agenda hanze nahimana rero ndarembye amajiwe asha jewe bagiye wongera njyame ndarindira iyo minsi mihire hanyuma ndabica bamfasha hanyuma naye jewe byafashe umutima umutwe ndabiza umuzungu impana n'umwe w'ingano z'abantu bakaza bambwira nzira mama zashushe nzira mama zashushe abana biranga icurire biranga ushika bakaza kwa muganga baratse umusibiri muganga ashakira nyamukobwa w'amabuja ngo je mu ndagwaye kare mu ndagwaye mu ndakomeye rero musanase gukora nyamurage aja ngaramu turakwana nyamukobwa ajaranuka ambwira ngira ndonke kumva ngo muri office niho bamubise bamuntumye ingorane papa nawe ambwira yuko ngo bamuhindura ikintu bashobora kumuhindurira umuposi ntibandumike ntahe bose mupfirino nimero za ambasade ndazifise mu mazina zimubwira papa mubwira barabe ico bamfasha kuko jewe ndarembye sinaguma nkora ndendiyo n'isiri iri amezi 3 atabaretse yewe nayindi nzu nshaka kubera ndashobora kugenda muyindi usanga n'izindi ntambara kandi je ndafise ingorane yo ku mutima ndafise ingorane yo ku mutima je ndafise ikibazo je bashaka kugwaca akakwitahira nyine gupfira mu Burundi ndarindira iyo minsi ihere hari undi mukobwa nawe nyine ariko kwiyahura ino nyene numva ingorane gukora ngo banitakambira yimvise utugufu ngo ntahe ninapfa bampambiye n'abana banje basigara ipfuvye oya jewe papa ngenda murungikira izina nimero na mutima wanje nazimuhaye kubera barashobora kunyaka wifi yego yambwiye ngo nzomuha amahera ngo wifi nakoresheje ngo ameze angahe ngo zandimenya kuri wifi ngo zandakora amahera uranyumva jewe ndikunda itabareza hakiri kare nibareza bankubita bakavuga yuko umunyamukobwa yagiye avuga yuko ngo singwaye ngo baramwe kwa muganga barabora ingwara ngo singwaye nyamugabo ikofe bamuri wenda baroga ndakwama induru ingorane ndarindirira iyo minsi ihere amandabi ico bofasha ingorane mwiza n'ingorane jewe nyamukobwa uko namubona ni shitani urumva shitani nanjye sinigeze ndamutinya yavuga nanje nkavuga ndamubwira telefone nje nayikoreye imara y'ubanje zishobora kwiguha nanje rero imana rero yari yankoreyemo telefone ndaje ndayizimya je nabwara na wifi yewe imana yankoreyemo kweri nazitanze kubera barashobora kuyinyaka barashobora kuyinyaka kubera yabimbwiye kugira ngo bace abana baretse hakiri kare aya n'amajwi yiwe ariko aratabaza avuga ati je nyaboneka merewe nabi ndagwaye ndarembye ngomba mpwere nako atagize aho kugira ngo bajane kwa muganga baciye banza bamusubiza ku kazi ariko muranyumvira mu abantu mwe babanje kumukubita naho nyene ngo subira ku kazi ku nguvu none ageze ku kazi yambaye na kakantu bambara ku kuboko bari bacije mu muti bamweje ku kazi baca bamukubita kuri kakantu nyene kaje bambara ku kuboko bacisha mu muti muranyumvaga mu abantu murumva iyi Saudiya none aciye yapfa yishwe n'inkoni ndashaka kuvuga gutyo vraiment reka dukurikire ngene twaheraheje ikiganiro duheraheze ikiganiro na papa wiwe ndamuhamagara kabisa
nukuri mumbabarire ngomba numve neza ngomba mpeze kino kiganiro neza. Halo Byaciye bishika tudasezeranye yego ariko nagomba ngenda bihanganisha ubwira kandi ariko ndababaza icyo mugiye gukora kubera ko ibiba vyamaze kuba ivyo mugiye gukora mwatunganije n'ibiki ibigiye gukurikira. jewe ona Alina nuwe wanje Yego ariko ndabise umuryango sinafata ingingo jewe ndi umwe ndabise umuryango kandi ndi nshabwenge. yego abana nari mfise umwe yapfuye yarakishe uwundi nawe baca bambwira neza ko ejo mu gitondo bari muhiri wanje twivugane ko ariko icyo nifuza ko umwana mbona ikiziga ciwe amwiyeganiza mwiha hanyuma. Halo ndabumva ati mwifuza ko mubona ikiziga ciwe hanyuma mukamwishingurira ikiziga ciwe yego nkabona ati uyu ni Alina wanje. Ntacamenya rero icyatumye apfa nagira aho ndakibaza abarundi bamuzi ikosa yakoze igisaba cyose ndagikora amananje bampa umwana. Ibimenyetso biriho mu majwi yiwe akiri muzima. yego jewe icyo nsaba ibyo cyose biba yarononye cyose bemera utumvise twose ndabitanga. harya umugabo yikora gucaka singura umwana ndakuze nageze gutara nari ndatarataje none ngandeze gihara. Yego naye bave miliyo ndayatanga nimba cyo biba yaronowa bonanze nabaye umuntu akomeye uya Peter kuri office muri minwa twasinya amasezerano ndasinya ndabaho umuntu akomeye yewe nimba ejo yononye basubiza abasubiza mwana. Yego hanini majambo make nicyo. murakoze nta byinshi nababwira munacana rushe kandi biragoye no kwiyakira mugire mukomeze kwihangana sinova mugire ibihe byiza nta bihe byiza murimo mukomeze kwihangana natwe murakoze. Kino kiganiro tugiranye ni kiganiro tuza gushira hajya dushira ibindi kugira aze twerekana yuko abantu tuba twatabarije bagwaye bakoma induru banduruka bagapfa kandi bagapfa bamwe bakubitiwe aho bari bajejwe gukingirirwa. Abeka ibimenyetso bose mfise yego ninagira anje kuruhukira nduhutse neza ndavyegeranya ndi umugabo iyo yikanguye niho ubwenge bugaruka akabasha kugira. yego ata kuvyegeranya byose ndavyegeranye ariko urukungikira kuri kugaragara nukuri bimera bigenda nukuri ntigikunda yavyewe n'umugabo kandi umugabo ndi umugabo kandi mfite akamaro igihugu ari byo ndagukorera intore igihugu nshinga excellence agashima ndakurikira amafoto y'ibintu jewe nkora. yego intore igihugu rero ntiyogenda uko nyene n'umwana w'umugabo vyane. yego yego nukuri amajwi ariko aragorana. Musubiremo yego niko ndavuga jewe mu bikorwa nkora
ibikorwa na tune excellence ashima ego rero urumva ko ndi umugabo uri umugabo rino nawe yabyawe n'umugabo iyo bica hose nawe n'umuntu kiremwa muntu ego yavukiye amezi 9 abandi bose yarimwo benshi bavamwo benshi akabona batwara igihugu rero nukuri ndumumenga ntivyoheruka nyene ndavyumva imwe mu yanje ntibinyemerera ntibikunda naje sino kuri commentinga ivyo ngo ubihebe uko nyene ntibibaho kuko umwana yaratabaje kandi ntiyatabawe mu by'ukuri oya umwana imwara mutaba umwana imwara inyoni y'igihubi ntiguruka rero no bakwira iraguruka yego murakoze genda mutuze hanyuma ivyo bimenyetso mu vyegeranye tubitondeke neza kumbure tunabibabikira ahubwo ku buryo ku buryo atana kimwe kizotakara je ndazi ko muzovyifashisha mu gihe nyacyo nukuri ndababaye jewe je ndakubwiza ukuri je ndababaye kuko jewe twaravuganye arambwira ibibazo afise nanje nganda afise ibimenyetso ngaha by'iwanje nibikiye by'amajwi bimwe narabishize hanze ariko aratabaza ayandi majwi yose ndaza kuyegeranya nanje ndashire hanze umva uko yagwaye uko yakubitwa ivyamushikiye byose yagiye abivuga vraiment yana vyabimbarira umwari ndabifise tubishire hamwe kimwe kwese guhabona murakoze kirimo abagabo koko kirimo abagabo nshuti zanje ngomba negeranye ibimenyetso byose muri uru rupfu rw'uyu mushiki wanje uwo mwana wo mutama ahaje kumamagara nukuri nkuko abivuze ati kumbure usanga n'abandi barenganya abantu bahakuye icigwa nukuri ivyo bari byiza cyane birababaje kubona umuntu agwara akaja kuri office nukuri akaja kuri office aho kugira ngo bamuvuze cyangwa bamugaburire bakamukubita inkoni vraiment agwaye bagacamusubiza ku kazi birirwa ngaha barambarira ngo bansubije ku kazi ngwaye urumva aragwaye ageze ku kazi aho kugira ngo bamufashe bagacamusubiza ku kazi n'inkoni nyinshi abicanyi abagesera hari witwa Aline wewe nimba atari Dorine na Aline nyene bose bariyo hari witwa Aline na Dorine bose aba bantu barakwiye nukuri igihe batashe kuzobibazwa kuko baragira ibintu bibi cyane bino ndasubiramo bino bintu leta ntavyibizi kuko leta yibereye mu leta itwarirwa mu Burundi abayigize bari mu Burundi bagiye abantu bahuruhusha bo babwira ngo tugiye gukora neza mugabo turasemerera nabo baravyumva turerekana n'ibimenyetso se bya bintu by'iradio y'umunwa aho ya tuzana amafoto n'amavideo bariko barakubitwa bariko barafatwa ku nguvu bariko bari mu mushahara ambasaderi nyaguheza agirwa muri Arabia no mukanya namushimiye uwatashe yejo yamushimiye ntakwata kora aragerageza ariko ukuboko kumwe ntikuyagaho kugeza burya yaba yafatanya n'aya majansi barungika inyuma yo kubarungika akabakurikirana abarundi nta kintu boba abarundi kazi nta kintu boba mugabo urumva bose barabakuri ambassade gusa batelefonye ma agency gushika isaha agency yonyene nshobora guhamagara jika nyitaba ntirengi imwe cyaye zibiri kandi n'ama agency arenga ijana haro agency rero bivuga yitwa Ardawish kera yari agency nayo yagambarara mugabo ubu
nukuri habaye ikibazo mu muntu wabo urabahamagara ukavuga ati hari umuntu wanyu bati ahuye n'ivyago n'uyu ati duhereze vyangombwa tukabimuha natwe tubikeneye tibiduhe nta kibi tuba dushaka nivugiye gusa twerekane uwo muntu tumutabarize bimenyekane kandi wanashaka iyo bigenze nkuko ntitwirirwa dushira na video hanze canke ngo tuze kuvuga ngaha oya kuko cya kibazo afise babagikemuye aba banatworohereje kwanza kuko abafise ingorane ni benshi kubera iki abavyanka ni inkozi z'ikibi niyo mpamvu bakwiye kuza barahanwa ndababaye vraiment tunigana nukuri ibaze ishiciza nk'iki vraiment gupfa azize yishwe n'inkoni n'inzara gukubitwa gwaye oya ubutungane buze bukore kabisa nanje ndabucungira ngaha kweri murakoze nukuri ndabasezeye kandi ndabasezeye mbabaye cyane